bafise utuntu dukenye badasha mugabo bashize hamwe bakagira bati twebwe nukuri naco tutazogira kugira ngo duteze imbere abarundi bato bato. Fonds national d'investissement communal ni BBC igira ati le dévouement, la compétence du personnel. Bagira bati ushaka amafaranga y'agaciro genda union BBC iraguha, ushaka amafaranga y'ingurane n'igitangaza atuburira hari ikintu twatoye gishasha cyitwa découvert, usanga amafaranga ari kuri konti utiri urana yasaba ni automatique. Bakoresha rero ibintu bigezweho ari internet cyangwa interconnection, aho buri hose barakura. Agence de voyage auto, abantu n'igitangaza ye. Ubu rero ushaka kujya hanze wikora kuri agence de voyage auto, bimubandanye agence de voyage auto. Mbere babakinyi bo muri Sekafa aba nibo babazanye Janatatu, bagira bati twebwe naco tutazoko urwaye ikore kuri agence de voyage auto. Ugomba kujya kutembera hanze nitwe tukurondere buraro mu bindi bihugu oya n'igitangaza. Agence de voyage auto ni mukomerere ku muntu hariya naho bagira ati new oil company abo n'igitangaza. Bagira bati aho mwagorewe n'ibitoro bya misi yose ubu twaje gutorera ikibazo ibintu byerekeye ibitoro, twebwe tuzokora uko dushoboye. Barubatse amasitasiyo ubu bariko barubaka no mu ntara iwabo ngo kirazira ko igitoro kibura kuri sitasiyo yabo, bararahiye ngo bararenga. Reka mu kanya ndababaza numve ko byo bavuze ari nejeje kuvuga yuko mwarahiye mu karere ko mutazosubira ibitoro bitazobara kuri sitasiyo yabo. Ivyo nivyo baravyemeje ibandanirize rero bakamera amashiye igitoro cyawe kitugeze hawe. Akorikere commune Giharo nyakubahwa Jean Pierre ubu ni wowe wimbe ndabona commune Giharo. Murakoze cyane muri kano kanya turinjiye mu ntara ya Rutana. Imbere murabona commune Giharo barashajije bagenda batwenga berekana neza ko uyu munsi mukuru ari wabo. Le personnel communal de Mpinga Kayove inindi commune igira kabiri murabona ko babiteguriye bikwiye, bafise umwambaro ubaranga burizo biriko ibendera ry'igihugu cyacu cy'Uburundi. Ministère de la Justice et de la Protection Civique muhindukira muramutsa cyubahiro n'umutambukanyi wiwe hariya n'ubwoze n'abandi bashitsi b'iteka bari mu bwugamo hariya mupepeya mutwenga mwishima. Uyu munsi mukuru n'uwanyu n'umunsi w'agahimbare. Deseye Bukemba, Direction communale de l'enseignement, duza amaboko hejuru mwishima. Wize na gatatu wize na gatanu nimwerekane neza yuko muri mu Rutana kandi munezererewe no kwakira nyamicubahiro n'umutambukanyi wiwe n'abandi bashitsi b'iteka bose baje bamuherekeje baje kwifatanya natwe guhimbaza uyu munsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi. Uyu munsi nyamicubahiro Sebarundi akaba yashimye kwifatanya n'abanyarutana ya Bukemba aha muri Sosumo. Lycée Communuzi duza amaboko bose mutwenga musayanana. Neza cyane mwambaye umwakaka amazi meza foniki irabona yuko yamaze gushika. Urabona ko gahuzu ishati yera kabisa irakeye. Ibi tubikesha imigambi itomboye ya leta murongoye nyamicubahiro, aho muri ya mafaranga miliyoni 500,000 mugarukanira amakomine kugira ngo irangure iterambere nk'uko bamaze kubishikiriza. Harimwo imigambi ikomeye nk'imigambi yo kuronswa amazi meza, imigende, imigambi
imigambi yo kubaka amashuri n'ibitaro, amashuri yo kugwiza n'ibindi n'ibindi. Abagize bati ntidusigara n'atapankarite dufise, turumva ko uyu munsi udasanzwe. Duhuze ibiganza rero, hindukira murabe hariya, uko nyene niko muri kandi nuko hariya rero bo bagomba batwereka ibitangaza, baze kwifatanya n'aba bati twebwe tugira twitangure kabisa, tuduze ikirenge n'inomero z'ikirata bazibona, babone ko tunezererewe no kwakira nyir'icyubahiro n'umutambukanyi wiwe n'abandi bashitsi bose baje kwigina uru rubanza rw'uyu munsi. Ivyo arivyo vyose muravye uyu mwambaro, hindukira muramutse nyir'icyubahiro, umutambukanyi wiwe n'abandi bashitsi b'iteka baje kudufasha urubanza. Murakoze. Ivyo arivyo vyose umuntu aravye uyu mwambaro, hari aho tuwumenyera impondero. Aba n'abarezi ntibiseswa, ntibiseswa. Mubaramutse uyu munsi bari iwanyu ni iteka ridasanzwe ku Banyarutana, ni iteka ridasanzwe ku Banyabukemba kubona uyu munsi twatewe iteka no kwakira urubanza nkuru. Sakamenyere, nibaza ko Abanyarutana twokwenguruka gose. Ababo ntibasanzwe, uko ndababona aba ntibasanzwe, barashushe, aba ntibasanzwe kabisa. Ecole Etoile du Mosso, inyenyeri imurikira aka karere k'ubukumoso mu bijanye n'indero y'akanovera. Vive la discipline de l'enseignement, vive la discipline et l'enseignement de qualité. Indero y'akanovera. Deseye Rutana, ego abandi nk'aba abandi barengana. Inyuma murabona neza hariya handitse ngo Itracome. Jean-Pierre, ni ukuvuga Itracome, mukanya nariko ndabasigura. Iyi ni ryashira hamwe n'abarira ry'umushinga na Adri wivuka avuka ngaha mu Rutana nyene, ariko ibyo akora bikora ibi n'ikimenyamenya. Nyene icyubahiro umukuru w'igihugu yaramuhaye agashimwe umwaka uhetse. Ibyo yakoze rero nabariye ko yaguze amakamyo, ubone tukizerinze ngo tugure amakamyo yo hanze dukoresha yo muri Itracome. Itracome rero bakaba yuko barubaka mukamara ikigo, none bace baza mu Rutana bose, ibujumbura nayo bahasize, mwabye mu Rutana mwese. Nkaba nawe leta yuko hariho ihinguriro iryohero ifumbire, ubu tukazoca dusezerana n'ubukene bw'ifumbire mu gihugu cyose. Jemonye agashimwe mukaronse mukiriko hakurikiye biro provinciale de la santé Rutana. Abo mu buyobozi bw'igisata c'indero mu ntara barakikirwa na hôpital de Rutana. Votre santé égale notre souci, ni ukuvuga ko barajwe ishingana naryo yuko amabitanga batiziganya kugira ngo amagara y'abenegihugu amere neza. Mutuelle de la fonction publique mu Rutana ni bakeya, murabona ko bahagaze neza bipanze. Ishirahamwe rirazwi n'imirimo rirangura n'imirimo y'iteka, mukomere k'umuheto. Ibitaro by'Umusongati baje mu mwambaro umushanana, ndabona amataburiya hariya, murabona ko ntibisanzwe. District sanitaire de Gihofi, hôpital de district, ensemble sauvons la vie des autres. Twiteho gutabara, kubungabunga ubuzima bw'abantu. Ego abana bo mu gisata c'amagara y'abantu, murabona ko n'umwambaro bambaye ubaranga, baje biteguye, baje guhimbaza uru rubanza ku itariki 1 y'ukwezi kwa gatanu, aho dusubira kwibukanya amateka yaranze abakozi,
yaranze akazi kugira ngo dushobore guhagarara neza uyu munsi turiko turahimbaza twisunga kiriya civugo mubona hariya aho bavuga bati dukure amaboko mu mpuzu twubake igihugu cacu. Station Régionale de Recherche SRR Bukemba n'imirimo barangura murabona ko bagira ubushakashatsi ku bijanye n'imyumbati, ibijumbu, imibingo no kuvuga ngo bagwize ibifungurwa vy'ibitungwa, ibiharagi bishobora kwimbuka vyinshi, ibigori n'ibindi. Ministère de la Fonction Publique du Travail et de l'Emploi. J'aviens aha Ministère du Travail et de la Fonction Publique abantu ibintu basigaye bakora n'igitangaza. Kera abakozi ba leta bahembwa nka rukenze cyangwa rutizi. Ubu muri Fonction Publique itariki ya nyuma ni y'ukwezi nyene umushahara bamaze gushika ku ntuze ni mu bandanye hanyuma bakora ibikorwa bikwiye ku buryo n'umushikiranganje ari harya nabonye ko hanyuma kandi yarateye iteka akurikiye BBC nayo bari hiyariyo yuko ibikorwa bakora ari gitangaza. Internet, interconnection, le développement du personnel, la compétence, Western Union ngo amafaranga y'agaciro ushaka kujya hanze ikore kuri noze ariko nawe tuwese ina tabise banke de credit do Bujumbura abashaka ideni abashaka kuziganya muri ya migambi y'iterambere amabanki ngaya Régie Nationale de Poste bakora mu gisata cyo kuziganya amafaranga y'abenegihugu kubahingurane zo kwisuganya mu migambi y'iterambere nico kimwe n'amakopeke FENACOBU murabona bari ngaha. FMNA giti kama garukirwa mu ndimo n'ahandi kuko murabona ivyari vyo vya biti kama vy'Uburundi harimo umuvugangoma ca giti kibazwa mw'ingoma harimwo umuvumuvumu ca giti cavamwo impuzu kuri ba sogokuru murabona ibiti vyiza bibazwamwo imbaho nziza cane n'izindi abandi barenganye. Odeko Caritas Rutana wo muri iyo diocese ya Rutana naba bari imbere yanyu murabona ko bariko baramutsa amaboko hejuru. Odeko Pepeya turabazi kuri terrain, turabazi mu mirimo myiza muriko murarangura muri aka karere. Diocese ya Rutana nikomere ku muheto. SOS Ego tous pour le soutien des activités de village d'enfants SOS au Burundi et à Rutana. Ego kaze bahagaze neza. SOS turayizi twakirira imfuvyi, turayizi ifasha abantu nikora, turayizi ifasha mu migambi y'iterambere aha mu Rutana n'ahandi niko bimeze. Turazi ko mufise ibitaro bishobora gufasha n'abandi, turazi ko mufise amashuri y'akarorero. Imana ibahezagire. Jean-Pierre babarire ico kintu abashitsi ntibamenye ivyari na Fondation Bena au service du peuple burundais. Abandi bamwe nababwira bafise iradiyo ngaha mu Rutana kandi bariko barafasha mu buryo budasanzwe mu bikorwa vy'iterambere. Le syndicat national de travail de l'enseignement fondamental SINATEF mutambuke dusome neza ivyo mufise ngo l'amour du travail est la voie la plus sûre de se protéger contre l'ignorance et la pauvreté. Soyons des syndicalistes responsables qui prônent pour le développement du pays. Ni ukuvuga sendika ishira imbere kumvikana, sendika ishira imbere inama n'ingingo, sendika ishira imbere ko umukozi wese arondera ibyo arekuriwe n'amategeko ataguma atakuvanga ibintu. Nuko amashyirahamwe ndabona ishyirahamwe riteza imbere igiterwa ca tournesol mu Kirundi bita ibihoke bakora n'amavuta aha mu Rutana nibaza ko n'abakeneye bashobora kuyaronka. Ko mukayumve amashyirahamwe ngo ni koperative garukira uburimyi. Amakoperative mu Rutana arashimantaye arashinze imizi ngo ni souveraineté alimentaire pour tous, entraide fraternité. C'est Broderick
mudumeze neza barashajije ndabona barabateguye barabigishije rero mutima abantu b'imyaka yisumbuye mugabo uravye ingene batambuka ntiwomenya ko bafise imyaka iri hano n'igitangaza munezerererwa nyir'icubahiro ya nawe genda ariko arabasubye bikomera amashi ubona muri za miliyoni 500,000 amakomine yose aronka baravuze bati bicira amashirahamwe y'abikorera utwabo iri n'ishirahamwe yego barabibona biteza imbere c'inanasi kikongera kikazirihingura abashaka mbere mukaba mushobora gutaha mutahanye iki kinyobwa aha ngo ni Codipe ubumwe bwa Codipe nizo nguvu zacu murabona aha ngo ibyizigiro byo mu butovyi Codipe irabandanya ni ihuriro ry'amashirahamwe collectif des associations pour le développement et l'intégration tambuka Codipe amashimeshi ishime ibikorerashi rwose urunani rwiyemeje gushiraho ubuzi guherekeza abenegihugu mu buzi bubashikana ku iterambere rirama kasedebu hindukira hariya muhindukira mutandukana samuraba ariko muraba hariya abakunzi b'umwumbati modereza midima niyoto nuko murakomeye umwumbati nibaza ko ari igiterwa mu Burundi kizwi neza kandi kizwi hose ko ivyo mukora Imana ibisha imbere association cooperative dukorere hamwe teza imbere y'igiharo karibu barabona ko barabagutse barabasukura barabaheza baraberewe habwa n'Imana actionate igiterwa cy'igihoke n'aya mavuta mwavuga ngaya barayafise association warubizi iriko irakora ibikorwa bidasanzwe amo ndamwigine bakabandanya n'inguvu initiative des femmes yemwe gaye ehe ngaho rero ego ngo n'umutumba muramarugwe ni ngaha muri komine Bukemba ahantu hamera cyane igiterwa c'umuceri murabona ko abantu basa neza ngira ahantu yabuze n'ibiro na bingahe mwaje mutuzaniye ibyo nivyo byose abaje bava ku mugwa mukuru hariya ngira ntibagenda gutyo abanyarugo nivyo ishirahamwe mu kinjitsi tera imbere murumva ko ari ishirahamwe ry'abakozi bo mu nzu nabo nyene n'abakozi koperative akarusho urunani rw'abayabitayeho murumva ko iriko irabacandagira ibitungwa leta irabitayeho iriko irabacandagira ibitungwa kugira mushobore gutanga ibitungwa bimeze neza by'akanovera nyir'icubahiro mukuru w'igihugu mukomere kwibanga urunani association urunani rw'abakokayi nivyo n'igikorwa nico cose umwenegihugu akora abirekuriwe n'amategeko kigashobora kumutungira ubuzima kigatunga n'ubuzima bw'umuryango muri abakozi rero nimwishime mutambuke neza mwumviriza uriya muzika ari inyuma murakoze cyane ndabona ingene mufatanye mwerekana kabisa ko ari urunani association de chauffeurs urunani rw'abunguruza abantu neza cyane naje mwiteguye ngo ni star time ubuhinga bugezweho mu mbonesha kure mu gukurikirana ibibera hana hariya bakwiza ivyuma bikora muri mwebwe ubwo buryo abantu bo muri star time barakoze cyane Onatel Office National de Télécommunication neza cyane barabona ngo bwa buryo bwo gutuma tumara amakuru bunyaruka ngo bwa 4 giga muri ngaho muri Onatel Ubikash uburyo bwo guhanahana amafaranga mu buryo bunyaruka umwe wese aho yibereye haba kumuhira ukabona inoti ziragushikiriye Société Citoyenne du Moso amashi ishirahamwe rikora isukari irimo imisigati rikayihingura rikayidandaza aha mu Burundi
rikaba rigwana kugira rishobore gukora isukari ikwiye y'akanovera ikayikwiza ku butaka bwose bw'igihugu ndetse n'ihangiro ryo kushikana inyuma y'imbibe z'Uburundi. Nuko cyane Société Sécurière du Moso ishirahamwe tuzi neza kuko ishirahamwe rihagaze neza mu gihugu kuko duza amashi menshi muramutse abashitsi b'iteka hariya. Ishirahamwe ritararanya gutanga ikori muri leta, itanga ikori neza rikwiye ku gihe kugira ngo abarundi benshi bashobore gushikirwa. Nuko amaboko hejuru babashajishije babagira neza muri ntore ikomera amashi menshi abasosumo bariko baranyagirwa mugabo ntibadohoka kuranga. Aha rero bariko barerekana ibikorwa bakora ingene babishikako ingene babihingura. Izi mashini muriko murabona ni mashini zikora ibikorwa bitandukanye muri Sosumo. Iyi mashini y'imbere ni mashini yo mu bwoko bwa Kameko Turuwasa 45B. Ni mashini y'igitangaza mu kurima. Imashini irima ikaba ishobora kurima amahegitari arenga nka 10 ku munsi. Bariko barerekana ko bashobora gukora amabarabara canke gusukura igisagara ari babitumwako. Barerekana yuko Sosumo ishoboye kwirangurira imirimo neza itabanje gukomera amashi irindi shirahamwe. Murabona itracteur y'inyuma iri mu bwoko bw'izo bita tracteur John Deere 6600D iri kumwe n'akamashini hirya bita Canroda yo mu bwoko bwa Bell. Ifise iminwa nk'intoki z'umuntu aho yerekana ko ishobora kuyora imisigati ikayipakira mu itracteur mu ndimo hariya neza cyane atangorane igikaju kigashika mu ihinguriro. Iriya mashini mubona iriko irapakira ni mashini ikomeye ishobora kwihindukiza aho ihagaze ikagira bimwe mu Gifaransa bita rotation 360 degrés. Imashini irashobora kwihindukiza aho ihagaze, irashobora kwihindukiza aho ihagaze igize rotation kumwe twabivuga. Ifise amapine 3 n'igitangaza. Murabona ingene bigenda 360 degrés rotation sur elle-même. Umengo ni kumwe isi twavyiga muri bya vyigwa vyimenyesha ntara n'ibindi n'igitangaza. Murakoze cyane muri ko murerekana ubuhinga. Yeni cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ngaba abahungu bawe n'abigeme murabona yuko ari ndanga gose. Ishira hamwe ry'abamotari abikorera utwabo banyonga amapikipiki mukunguruza abantu n'ibintu aha mu ntara ya Rutana bavuze bati ntidutangwa kuza kwigina uyu munsi mukuru na nyaburya ari umunsi udasanzwe aho dufise nyanicubahiro yemeye guhaguruka ava hari y'Ibujumbura akaza kwifatanya n'abandi ngaha mu Rutana n'iteka ridasanzwe. Abamotari murambona akantu mugira mukatsa amatara mukavuza amaklakso yego nuko yego mutera imbere muje imbere mutera imbere mubandanya. Idefire rero irarangiye murabona neza yuko abanyarutana turiko turisuganya, abanyarutana turiko turiteza imbere mu bisata bitandukanye, mu burimi, mu budandaji, mu bworozi, kunguruza abantu n'ibintu, gushinga amashirahamwe n'ibindi. Abanyarutana murabona yuko turiko turuguruka tujana n'iterambere. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ni no muri iyi ntumbero ku izina ry'abarangura imirimo mu bisata bitandukanye hano mu ntara ya Rutana twiyemeje kandi kubungabunga amahoro n'umutekano aho dukorera mubo dukorana n'abatwunganira bose gutyo dushobore gushika ku iterambere rirama twifuza. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu amahoro dufise abene igihugu bariko barayakamisha ibikorwa by'iterambere rusangi bitandukanye muri uyu mwaka wa 2018.
hariho kubaka ibibuga by'inkino, inkino z'umupira w'amaboko n'inkino z'umupira w'amaguru. Hariho kubaka amasoko ya kijambere, aha twovuga nk'isoko rya Giharo na Gatereni muri komine Gitanga. Hariho kubaka ibarabara rya Gatereni na Gakwende. Hariho kubaka amashure shingiro. Hariho kubaka amavuriro n'ibindi. Mudukundire kandi nye n'icubahiro ndabashikirize ibisabo nyamukuru. Turasaba leta y'u Burundi murongoye kudufasha mu kuzibura uruzi rwa Musasa rutagitemba mu nzira yago kubera guzuye umusenyi. Ubugira kabiri turasaba leta y'u Burundi kuturonsa ibarabara rya kaburimbo mu mashamba ikadutera impongo, ingwe, ingona, imvubu n'ibindi. Ibisagara ugasanga ko rubaka amazu menga ari kintu ko rasiganwa base ko bamaze ngo uwihuse ntiyashitsi yaja, ugasanga abantu bubaka amazu batabanje kuraba amazi ava ku mazu aja hehe. Ayo mazi ni menshi cyane, higisagara turabe nkajya mu Rutana hajya hejuru, inzu zubatswe zishika tuvote ari zikeya nk'ibihumbi 5 zose ziva kwa amazi hejuru. Ayo mazi aja urubaka inzu itwara miliyoni 10, 20, 30, mugani ubake igikono cyo kwakira n'imiburiburi amametero kibe 10, 20, kuko mwese mu byubase mugabanije umurindi w'amazi. Ayo mazi nayo acagira cyafashije mu iterambere y'umuryango. Amazi y'imvura rero ni kuyabungabunga. Amazi ni kidukikije gikomeye cyane. Nifuza yuko mu bikorwa bikomeye cyane twokwitwara kaguhera no mwaka ni gikorwa kijanye n'amazi. Amazi y'imvura, amazi y'inzuzi, byose tuyifatira umwanya tubitunganye neza bitwera umugisha. Atari ko bizotubera ingorane. Amazi aromora abantu. Ibikorwa rusangi. Ibidukikije rero nifuza yuko mu bikorwa rusangi guhera kino gihe twoshira imbere ibijanye n'ibidukikije n'amazi. Ibikorwa bigaragara mu gihugu cyose. N'imiburiburi umunsi umwe mu kwezi ubu hariwe ibikorwa rusangi bijanye n'ibidukikije. Kandi bipanzwe neza. Ari bikobeko sije byo kwikuramwo. Weya. Imikobe kimeze neza. Birabaje kubona ahantu tadufise amaragamo Imana duhaye imyonga. Imyonga niyo turimamwo igihe cyose. Imvura itagwa cyangwa igwa turarima mu mwonga. Mugabo tudakingirya myonga imvura ikagwa usanga amazi yarengeye ivyo twarimye tugasigara twicuza. Birasabwa yuko rero imyonga yacu tuyikingira mu buryo budasanzwe. Gwero no musi rero babura matari ba mustanteri akuri mitumba ba nyumba 10 abadereteri b'amashure mato bato n'ayisumbuye za kaminuza abasoda polisi dufata yuko buri kwezi dufise umunsi wo kuraba duherereye ibijanye n'ibidukikije. Ari biti dutera, ari bikobeko tugira, ari kubaka ibikono bizigama amazi ku mashure, mu makambi, ku mazu twubaka. Dufume tuza turubakiranira. Muze muraba akamaro bizozana muri kazoza. Iyindi minsi dukora ibindi bikorwa, kubaka amasoko, amashuri, amavuriro, ibitaro, ibigo by'inkino. Mugabo uno munsi gwera kino gihe nashaka kubwira neza yuko mu manama y'abahinga amazi imisi akorwa kujya n'ibidukikije vyerekana yuko mu mwaka wa 2050 hazoba ari ikibazo gikomeye cyane cy'amazi ku isi yose. Hamwe n'amazi azoshobora kugurwa kujya bagura ibitoro. Turafise impamvu rero kwitwara ikibidukikije ntagira amazi adupfa kubusa. Nitwayatega ntatujane ngo atwonone ibidukikije ni isoko y'ubutunzi muri kazoza. Mwarahiriwe mwebwe mu Burundi nushaka kugenda kilometero 10 utabonye amazi. Ikimbabaje gusa nuko mutayitwararika. Umwaka wa 2017 baba yabambere bakabaronse amanota 100%. 100 kwa 100.
uwaserukiye rero ubushikiranganji acaza tuca mushikiriza urupapuro rw'iteka gwerekana ko bakoze neza izuba rije ryaka isawa ko bakoze neza cane hamba kandi ucaronka nakabahasha kimiliyoni 2 ko bashigikira manda zero cane temera muzinga courage amashimeshe tubashimire gose uwa kabiri ni komine yakoze neza cyane bayambere uyu mwaka uheze ni komine ya Gitega yaserukiwe n'umuhanuzi ajejwe ry'ubuhinga kwa mustanteri babaye abambere byandi bijanye no gutanga amanota buri mwaka ku makomine niyo komine yabayambere twikomine abashimeshe cyane yabayambere ku makomine 119 baronse urupapuro rw'iteka hamwe nakabasha kubashigikira imiliyoni 2 abagatatu ni kigo kijeje kwegeranya amakore n'amatagisi obere tuyikomera amashimeshi cyane nashaka kugira neza yuko na cyane cyane kuno kwezi kwa gatatu guheze bashoboye kwinjiza amafaranga atari bwinjizwe buri kwezi na kumwe kuvundi ubayeho binjije miliyaridi 91 tubahawe nawe nyene urupapuro rw'iteka hamwe nakabahasha kimiliyoni 2 aho yavuye ni yasubiye nta ngorane imiliyoni 2 zo kubashigikira mutembere nk'umuzinga mumukobera abashebeje cyane obere bakora neza cyane bameshe kandi kuno kwezi kwa kane yuko mu mafaranga ari batekanije kwinjiza barengeje ko miliyaridi kuno kwezi kwa kane duhejeje barengeje ko yatekanijwe imiliyaridi 11 ayo yose ko arinjira kuva kera ntabwinjire buri kwezi ukurikira nurongoye sentare nkuru ya Bujumbura umukenyezi mucamanza akanawe nayirongoye habona Imana Jeanne amashimeshi murakoze cyane nawe tubateye iteka mu kubaha urupapuro rw'iteka hamwe nakabasha kubashigikira kimiliyoni z'amafaranga marundi amashi menshi cyane iyi sentare rero aho bakorera n'abandi bandi masentare abene gihugu bose mu ntara Bujumbura bose bararengana izindi sentare bakipfuza kugenda kwitura isentare irongowe n'umukenyezi kubera yuko bayizera cyane hamiki naco bakoze nashaka kubabwira muno sentare nuko baye bambere imanza zose zaciwe kandi urubanza rusentare wabo ruraruciwe kwa ruheze abagatanu umuyobozi w'intara mu bijanye n'indero inyigisho mu ntara ya Muyinga babaye abambere mu mwaka wa 2017 muri sha kibazo ca leta amashi menshi cyane
nabo nyene tubahaye urupapuro rwita hama twace tubongerereza n'akabasha ko kubashigikira k'imiliyoni 2 z'amafaranga amarundi. Amashi menshi mshana tembere kumuzinga. Turabereka bereke kwera kabisa. Ugira gatandatu nabaronka agashimwe ishure Mbura lycée Saint-Esprit baba yabambere umwaka 2017 muri ca kibazo ca leta. Amashimisha cyane. Byaserukiwe na Bernard Karegwa ni pere Patri Bernard Karegwa miregose. Twabahaye rero urupapuro rw'iteka hamwe nakabasha kubashigikira ku miliyoni n'ibihumbi 500. Amashi menshi cyane. Nawe ndagwa agashima cyo wanje. Hashakurikira uwindwi waronse agashimwe n'umunyeshuri yitwa niyo kwizera Elizafa yabaye wa mbere mu kibazo ca leta uno mwaka uheze wa 2010 mu kuronka amanota 192 n'igice ku majana 2. Amashimeshe mu banyeshuri mu cyane cyane. Uyu munyeshuri rero yakoze neza cyane ashaka kwabira yuko ari umunyeshuri muri Makamba Inyanza Raki. Urumva abaro babambere Bujumbura n'abake babambere Inyanza Raki basiga babambere. Tumaye urupapuro rw'iteka hamwe nakabasha kumushigikira ku miliyoni w'amafaranga y'amarundi. Igire mugenzi wa mbere mu gice cy'u Burundi ugiye 8 natashoboye gushika ari kubabyiza mugabo yasavye imbabazi ni wa mwigeme ruhangirano wa mukwiruka imetero 800. Francine niyo saba ntiyashoboye gushika hano mugabo yarungitse umuvyeyi wiwe ngaze kumutera agashimwe mama wiwe musanze mumuzi hanyuma kandi kino gintari ngaho kuko aritegura kubandanya agira ndi mahiganwa yabaye wa mbere uno mwaka atwara ikitari c'inzahabu umwaka 2016 abo wa mbere hambakato mwe n'ikidari citeka. Mama wiwe rero umuvyeyi wiwe naje kumutorera kanu gashimwe tukivuze ko nawe yoca azaragira amahiganwa yabagize mu zabukuru. Urupapuro rw'iteka hamwe nakabasha kumushigikira imiliyoni 2. Abandi bavyeyi muze muraraba abandi bavyeyi ingabire z'ibana banyu nizipfubusa muzikarishe muzivomere. Ashaka kurikira w'icenda nawe nyene vyamugoye no munsi ntiyashitse ngaha umwigeme yitwa Sada Nahimana ntabwo ashaka gushika hano ariko amaze kuba nuno mwaka yabaye wa mbere mu rukino rw'umupira w'amaboko witwa tennis yabaye wa mbere muri Afrika. Ntashaka gushika hano kandi yabaye no wa mbere kandi mu mwaka wa 2014 ku 2016 amaze gutwara uwo mudari inshuro 3 w'izahabu muri Afrika.
itariki 30 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2014 yarajyana muri Gaborone muri Botswana acaronka umudari w'umujumu bronze ku metero 3000 urumva vomera zose tumukomera bashe cyane natari ngaha umuvyeyi we arahamubera teremera nk'umuzinga nawe yari tumuha urupapuro rw'iteka hanyuma kandi tuje tumuha nibasha kumushigikira y'imiliyoni 2 z'amafaranga marundi. Amana mutama zoshobora kina tennis y'abakuze muzabukuru se wiwe niyo mumenyereza wiwe w'icumi twagashimwe umugwi bakina urukino rwa karate babaye abagatatu muri Afrika mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2017 babaye ba mbere mu kintu cyitwa kata. Turabakeje cyane nawe nyine tubahaye rero uyu muguni waserukiye Burundi wa mbere mu higanwa ryabaye muri Kameruni muri Yaounde baba gatatu mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatanu tubahaye urupapuro rw'iteka kuzina rya leta y'u Burundi amakaye tubahe nakabahasha ko miliyoni n'igice kubashigikira mutembere nk'umuzinga n'umuhezagiro w'Imana wa wundi nyene Imana yarinde yuko kano abakarate kabaza ko najewe n'agaciro gatoya. 11 n'umuganga yitwa Elize Nahimana mu mukano w'amashami cyane uyu muganga rero afise ibintu bikomeye cyane tugomba kumuvugako. Tubanje kumubwa mbere urupapuro rw'iteka aho na leta y'u Burundi rumushimira byiza yabanda gukora amakadi cyo tumuha nibasha y'umuliyoni yo kumushigikira. Uyu muganga rero twagomba kubwira neza yuko asanzwe ari umuyobozi w'ibitaro by'akarere ko mu Kibimba. Numuganga yaminuje icyo twita a specialist yaminuje cyane icyo bita specialist akaba kandi yaminuje cyane mu bintu byo gukora abantu icyo bita kubaga chirurgien mu ba specialist bariho nga rero o twabonye yemera kuja gukorera hagati mu gihugu n'uyu tumaze kubona wenyene mu gihe abandi bashinye kuguma mahanga dufise nk'abaganga baminuje cyane b'abarundi bari mu gihugu cy'Ubufaransa barenga 200 ariko we yaraje guteza imbere igihugu ciwe yemera kandi kutakora mu gisagara ca Bujumbura aje gukora hagati mu gihugu kandi yemera guhembwa amafaranga leta imuha yongera kandi acabandanya akora ikikorwa cyo kuvura gukora abagwayi akongera kandi akana umuyobozi w'ibyo bitaro tumukomera abashimye cyane. Yarakoze niko gikomeye cyane umwaka uheze uwo mukenyezi yari yazi ko yibungenze amaca mukuramwo amagufa n'imishatsi y'abantu Imana ikujimire gose. Turifuza ko abandi baganga baminuje cyane bari hanze mu bindi bihugu cyangwa ari Bujumbura ufata akaroke keza kuno umuganga akora Kibimba amashimisha. Hakuri wa 12 yitwa Manirakiza Stanislas umuyobozi w'intara mu bijanye n'indero Ikarusi yabaye wa mbere mu gushira mu ngiro wa mugambi wo gukwiragiza abarimu bari umurengera aho batari
amashami cyane. nawe nyene tumuhaye urupapuro rw'iteka rwo kumushimira mu izina rya leta y'u Burundi, tumuha kandi n'akabasha kumushigikira ku miliyoni w'amafaranga marundi. Amikina cyo mwomenya niwe wa mbere atanga amaraporo gusuma mu gihe kibereye mushikiranganje. Wa 13 hakurikira uwitwa Etienne Nzokirantevye wibukirasazi, yakoze ikintu gikomeye cyane. Etienne tuba twakorana n'amanama, yubatse ihoteli ryiza cyane muri komine iwe kwitongo kwasi, hoteli nziza cyane. Ku izina rya leta y'u Burundi nawe tumuha urupapuro rw'iteka rwo kumushimira cyane, kuko si kubaka hoteli gusa, ikindi kirekana akora cyane no munsi yahaye akazi abashomeri benshi muri komine avukamo. Tumukomere amashimwe cyane. Tumuhaye rero urupapuro rw'iteka ku izina rya leta y'u Burundi hamwe nibahasha kumushigikira y'umuriyoni w'amafaranga marundi. Hari rero abigeme canke abapfasoni batatu bakurikirana. Uwa mbere wagiye 14-15-16 sanzwe akorera hamwe ni umupfasoni yitwa Vumiriya Isidora. Uwa kabiri we no mubwiza mu gisagara ca Bujumbura, hako witwa umukenyezi ni Yuhire Karini ni wo mubwiza nyene, hamwe n'umwigeme Izodukiza Ange wo mu isororezo hagiye Bujumbura. Banze bose cyari rimwe ari batatu. Banza guhera kuri Madamu Vumiriya Isidora, ari he tumuhaye urupapuro rw'iteka mu izina rya leta y'u Burundi hamwe n'ibahasha y'umuriyoni wo kumushigikira. Ashaka kurikira kandi umukenyezi ni Yuhire Karini, nawe numva tumuhaye urw'iteka n'akabasha kumuriyoni wo kumushigikira. Uwizo yitwa Izodukiza Ange ni umwigeme, nawe tumuhaye urupapuro rw'ita Burundi hamwe n'akabasha kumuriyoni w'amafaranga barundi kubashigikira. Ari bavuka mu bwiza, ubundi ukisororezo ni umwigeme, bafise akazi bakora tunganya isuku muri ajya mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura. Mbwa ruhande yaho basanzwe kandi baca bika kuza kugira isuku mu gitondo ca kare igihe cyose haci imyaka 2 bashika ku biro by'umukuru w'igihugu saa 11 n'igice mu gatondo, baje mu gihe abandi bakozi batonda saa 1 n'igice. Twakomera amashini cyane. Iminsi yose hamikini naco basanzwe basabandi ari abakozi bakora muri meri ya Bujumbura. Kubw'ibyo rero cha dusaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura basanzwe bakora ku munsi ariko go no munsi y'ureza cha dusaba mu ca Bujumbura guca baha kontara. Turakeneye abakenyezi nk'aba bakunda igihugu, no mu gihe bigoye batonda saa 10 kora akazi basha. Mu gusozera rero tugira dusozerere ku muntu umwe twanavuze yuko imwaka
twifuza ku munsi nk'uyu tariki imwe y'ukwezi kwa gatanu buri mwaka dushimwe dutanga tudagarukira nga turashaka yuko n'umukoresha niyo bari muhira ufise umukozi akora neza munsi umugirira akantu ko kumushimira mu muryango iwacu re mu rugo iwa uno mwaka gahaye umuntu yitwa Manirampa Jenaide uyu rero mu bisanzwe ni imfuvyi ntagira se ntagira nyina twaramwiyegereje ku kirimba abo umuntu mwizigirwa adufasha kurera abandi bana b'imfuvyi tureze neza cane n'abantu bona yuko kabaye kuzana umwana afise nk'inusu y'ikiro ubunye bariruka abarira n'umutima bikunze we n'abana waboye utangara twabazanye bafise inusu y'ikiro kandi aba muntu w'inkerebutsi ni wa wundi iyo umuntu agwaye yibwira turi abana bakura bafise umutima wo gukunda abandi no gukora ibintu umutima bikunze badakorakora batiba n'abandi rero bazana bafata bakarorero tumurero akabahasha mu izina ry'umuryango wacu mu kumushimira terembere kumuzinga urugo rwawe rwubake neza muze mube amakara ntimuze mube urubeya inzamba y'umunezero inzamba y'amahoro mwakira amahoro y'Imana mu gusozera rero twadushimire abarundi bose bitabiriye uyu munsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi tugashimira cyane abafashe ijambo imbere yacu ndashimiye cyane cyane uwaserukiye utwara ishirahamwe ry'abakozi kwijambo dushikirije nacembwira mushikiranganje yuko rya jambo ariduha kuko harimo ibintu byinshi cyane usanga bituruka bidasaba n'amikoro mbwa bisaba ingingo twe tubikorere ko so tugira umunsi mukuru umwaka uza hari byinshi bitazogaruka hano tureho no gushima rero kandi mwebwe mwese mwitabiriye umunsi mukuru mu gihugu cyose cy'u Burundi mu ntara zose kuko dusangire uyu munsi mukuru mukanyamuneza ntangere mu gusozera rero gwero no munsi muve ngaha mufashe ingingo nshasha umurundi wese hari yirimbure ndetse n'umunyamahanga akora mu gishasha cy'u Burundi atanga no munsi afashe ingingo ko cyo gukora ibikorwa vyiza biteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi nta kiri tumusavye buri munsi buri kwezi arimbura yuko akoze ibikorwa vyiza biteza imbere igihugu cyacu hama icyo tubasavye no kugira imigambi miremire udukorwa duto duto ni twiza mugabo bishoboye bagira imigambi miremire imigambi mwifata imyaka 5 10 15 20 kurayikora kugira ngo twubake ibirama kandi zogira akamaro abarundi baharu n'umunsi n'abazovuka murakoze Imana bazere cyane